N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, abari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari hirya no hino ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane, abadukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, mudukurikira muherereye muri Zambia ntitwobibagira, abari muri Kenya na Uganda, mwese muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, ikaze ni gwanyu. Mwafyonze subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu Burundi, abanyagihugu basavye abasirikari kubafasha gukurako ubutegetsi. Kwikurako intwaro mbi biboneka ko intwaro iriko iratwara muri kino gihe ngari intwaro y'agahotoro, intwaro y'abanyonyezi gusa nibo buzuye mu butegetsi, ngo ni intwaro y'abasuma. Bahora bavuga ko Nkurunziza afise intwaro y'abanyonyezi, yarimwo ba Bunyoni, yarimwo ibindi bihangange bikomeye, ba Prime Niyongabo, ba Ndakugarika n'aba Evaristo Ndayishimiye, ba Dorufe n'abandi baciye bategekana n'umuhisi Petero Nkurunziza. Intwaro bamwe bayita ko harimwo abanyonyezi benshi, Bunyoni bakamwita umunyonyezi mukuru, ngo kuri ubu ngubu intwaro ya Evaristo Ndayishimiye nibo banyonyezi bakomakomeye cane babayeho kuva igihugu c'u Burundi cobaho. Ngo ibintu vyayangaye, ibintu bigeze habi, ngo naho Nkurunziza yabatwaye ariko ngo bo ho kubwa Nkurunziza nubwo bakena amahera ariko nta munyagihugu yigeze yicwa n'inzara. Kuri ubu abanyagihugu baratekewe n'icoba ko bashobora kuzokwicwa n'inzara, Kigoyi ikabamara nk'uko biriko biragenda bivugwa n'abenegihugu batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba rero bariko barasaba umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye atwaye igihugu muri kino gihe, yo kwisubirako canke akaza arafata ingingo zibereye abenegihugu bose, zikorera bose, zitunganiriza bose ngaha mu Burundi. Ni mu gihe babona ko baciye babimusaba igihe kitari gito, incuro zitandukanye, ariko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye we nyene ubwe yarananye kumva ivyo abanyagihugu bamusaba. Kuri ubu baravuga ko basaba abasirikari kugira ngo babaje inyuma bafashe abenegihugu batembagaze ubutegetsi. Abasirikari nibotembagaza ubutegetsi, abenegihugu ngo bazobaja inyuma kugira ngo babafashe kugwanya izo nkozi z'ikibi, abo basuma, abo banyonyezi batwaye igihugu muri kino gihe. Ngo umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye abo banyonyezi nawe ubwe agira akoreho akaboko agasha, ngo yarabatinye ntiyobakura ku butegetsi, ntiyobakura mu ntwaro, bohava bamugirira nabi. Ngo none ko abona bohava bamugirira nabi, bagomba kumutembagaza hagashirwako uwundi mutegetsi akurako, yirukana abo bose bari mu ntwaro akabashira ku ruhande nk'uko amakuru abandanya abivuga. Amakuru ava mu benegihugu aho bahejeje kumviriza ko n'abasirikari batanguye gurira, bariko barataka, amosozi yarakorotse bivanye n'amafaranga menshi baheraniwe n'ubutegetsi. Abagiye muri Somaliya, abari ngaha mu gihugu c'u Burundi batandukanye, abakukuruke bavuye mu gisirikare c'u Burundi bakaja mu zabukuru, abo bose bariko barataka
bavuga ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bubaheraniye amafaranga kandi ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye atariko arabishuriza ayo mahera kugira ngo babandanye bayaronka. Ni mu gihe kandi biboneka ko ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko ararira ko abo bategetsi bamunaniye kubatembagaza no kubavana mu bibanza byaramunaniye kubakuramo ntavyo ashoboye, ngo niba arira ari perezida abenegihugu bo bizogeza he? Ngo mu Kirundi barabivuze ngo uwugwaye mu nda ntafata uwudahwa, ngo niba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko ararira ari umukuru w'igihugu, abasirikari nabo bakarira, ngo ninde azotabara uyundi? Abenegihugu bo ntako bavuga kuko abenegihugu bo hasi bo bararemvye, bararenganye, akarenganyo karuzuye, ntaco bafise co kuvuga, ntayo bafise bacira nayo bamira, barayabuze. Umukuru w'igihugu rero ngo nta kindi, iyi nyishu yo kugira ngo babogore Uburundi bwananiriye Evariste Ndayishimiye ata kindi atari ukumubogoza bakamwirukana ku butegetsi, bityo n'abo bategekana bose bagaca birukanwa, iyo ntwaro mbi ikava ku butegetsi hakaza uyundi atwarira bose, atwarira abenegihugu nk'uko amakuru agenda abivuga. Abanyapolitike batandukanye bati nta kundi kuzohindura ibintu bizoca mu matora. Mu matora naho bikavugwa ko rero ata kintu bizeyemwo, mu gihe amatora amajwi bayabarira ahiherereye kandi akabarwa cane n'abo mu mugambwe CNDD FDD, ngo abanyapolitike bamwe bamwe bakaba babona ko biciye mu matora agatorwasa yohava atorwa akaba umukuru w'igihugu, ngo niwe babona ko ari umugabo w'ijambo n'ijunja, niwe yosayura igihugu c'Uburundi, igihugu gishitse ahatemba. Ivyo vyose bikaba bigenda bivugwa n'abenegihugu, n'abandi banyapolitike nabo bakemeza ko umutama Honorable Agathon Rwasa, umushingamateka wa CNL, uyu niwe azosayura Uburundi, ngo muri kino gihe iyo aba ataribwe amajwi ngo niwe aba atwaye igihugu kandi ngo yariko gitwara neza cane gusumvya Evariste Ndayishimiye yaciye yibigwa amajwi mu matora, hanyuma bakahava rero bavuga ko ari we yatsinze amatora. Agathon Rwasa yarituye sentare ntahinyuzwa ariko ntaco baciye bamurenganurako, yaba mu gihe indongozi za Eklezia Katolika ngaha mu Burundi zari zashikirije ko amatora yabayemwo utunenge, naho batavuze ukungene vyoba vyaragenze, ariko ico berekanye nuko harimwo utunenge. Agathon Rwasa yarituye inzego zitandukanye ariko nta na rumwe rwaciye rumutunganiriza, baciye bemeza ko Evariste Ndayishimiye ari we yaciye yegukana amatora yo mu mwaka w'2020. Kuri ubu imyaka ine irarumanye ari we atwaye, ari we aramutswa igihugu, ariko biraboneka ko ibintu vyarayangaye. Igitoro ngaha mu Burundi caciye kibura, isukari Sosumo yaraciye iyibura, ibintu bitandukanye, ibifungurwa ngaha mu gihugu c'Uburundi vyarazimvye, ukwiyunguruza amamodokari ntaboneka umwanya n'umwanya, haba no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Benshi bakabona ko rero badahagurutse ngo bikureko iyi ntwaro mbi, intwaro ya CNDD FDD, bazohava bahura n'ingorane, bazohava bigenda nabi cane.
Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu nakagaruka.